Hit Stars News. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. DFTV. Oi, inakuaje? Heshima yako binafsi. Yes, in DFTV plus 257 ni wa msore wanyu nyene Ntale Clovis behind the camera ndi kumwe na best director Logic Jamali. Uno musi ndagufitiye bamwe ngiye kukurabira. Ndabazane mubabone. Ni bande nibo badanseri basadbi musande muziko bagoye kuronka kufata. Uno musi ndabazanye. Mwabonye ngaba. Mazeni aje. Freshi. Usafi. Poa sana. Ni aje baba? Uko poa? Ni aje boss? Umeze neza? Ndababona murahijitize mazee. Ndabona mumeze neza cyane. DFTV. Tunda juhudi. Yes, bakunzi ba DFTV plus 257 wabasore twagerageje kubemerera no mwanya twamaze kubagezamo. Reka manda kwibutsa ikintu kimwe, gira subscribe, like na commentaire, ntiwibagire mbese no kugira share, tubandanye kubana nk'umuryango munini mbese ubandanye waguka. Uno munsi twagereye babasore banyu ni Satura Dance Wasafi, basanzwe bafise amazina menshi mbese iryo bita ryose baragaragaza kwitaba. N'abasore bane mbese ni batanu kankisi biri gute? Ni bon wangu ndashima. Urameze neza? Meze bien kabisa. Raporo umeze neza? Ndashima Imana vraiment. Umwanya ko tukubona ngaho no mwanya kandi tuzi kusanzwe muri ku kazi biri gute? Naje kwifatikanya n'abagenzi nyene tuko turategura igikorwa ciza. Antukanye nakazi umuntu araba akagabanya kugira ngo aronkunde mwanya wo gukora. Hariyo sho mwimirije muntu mbere yuko mbona repetition zabaye nyinshi muri no misi hari akazi mwimirije. Iyo ni surprise ko ndabikubwira abanisha umwuga. Yes, wamaze kumva ko Sad bafite ikindi gikorwa vuba agiye kubazanira hamwe n'abantu basore biwe. Tutarabarandira mbese reka tuze tubabaza ibibazo bigiye bitandukaye vyerekeye music yabo mbese n'umwuga wabo basanze bakora uburyo bwo gutamba. Duhereye kuri no musore atwegereye asanzwe musabe muzi kwizina rya Kankisi. Facebook mbese na Instagram nayo mazina nyene musanzwe mu muziko. Yes, Kankisi tugongere tuguhikaze mu kiganiro. Yeah. Yes, tugaragaje kubaza twihuta, hari byinshi byagiye biravugwa mu badanseri ba Sadbi, mwavanye kuva kera, mwaririmbanye kuva kera, ndetse hagiye harumvikana amajambo menshi agiye atandukanye kuvyerekeye mwebwe na Sadbi. Vyo bavyifashe gute? Tukeneye duha umuco wagutse hagati yanyu nka groupe y'abadanseri biwe mbese na Sadbi. Bo umuco tuba tumeze bien, amakazi kameze neza. Na kuvuga ati groupe turacari kujya nyene hagize gusa umugusa tuvuyemo, ariko twese tumeze bien, akazi turagakora kandi tugakorana neza. Si turabona mbese ko Sadbi mwavanye kure mugabo mwebwe aho muri nahari, eske mubona muri ku rugero rumwe, intambwe yateye namwe mwarayishise kiyo nambwe muravyishimiye? Mboye intambwe twateye turayishimira muri umwanya. Turayishimira ko turabona hariyo etape tugezeko vraiment ishimishije. Yes. Tugushimire Kankisi, mbese dusimbiye ku wundi musore mugenzi wacu musabe muzi kwizina rya Paul Musafi. Mzee, inakuwaje, familia ni aje? Familia shwari tu. Misi yeze twaragerageje kubona ko wagerageje kuba ku rugo, mbese ugerageza kubana n'umwigeme wari umaze igihe kirekire upostinga kuri Facebook no kuzindi mbuga zigiye zitandukanye. Ujya mwigeme wamushimiye iki tutaraja muri birebire? Munga tuba tugiye muri vie prive ndende muga gusa umuntu ntashobora kubakana no wadakunda, no twahuye turumvikana turakundana tugira naho twogeze nko ku ntambwe yacu nyine nko twavyiyemeje. Yes, aramajambo menshi yagiye aravuga n'abafanzi music kuri show ya Sadbi yabaye Ingozi ko utagerageje kuboneka mu ntumbero yuko umugore ashobora kuba yaragufashe cyangwa ibindi bintu byo byaragufashe. Dushaka kuduha umuco kuri ico na cigituma utagiye muri show y'Ingozi, kandi tuzi kuri muri bamwe bakuru basanzwe baboneka ku mashow ya Sadbi menshi. Muri make nuko ibintu byo bari nka birebire muga muri make mvuze muri make nuvuga ko mu mico yacu y'u Burundi dufite imico myinshi, hari ibintu bimwe biba byamfatiriye mu rugo nkuko wabivuze ko nubatse ugwanje, so ibintu byo guca mu irembo ibintu nk'ivyo by'amafamiye nyene byaramfatiriye gato. Gusa nje nayo nishimiye ko no haba hajya gusa sinagiriwe amahirwe muga narongitse abagenza nje barikoze neza na ibintu nyene vy'urugo mugasi umugore yari yamfashe antuka nyene ko ndubaka nyene ibindi bya famille kazoza kiwacu ibintu nk'ivyo vraiment.
Yes, mugaragaje kumva Paul Musafi nawe aragaragaje kutubwira ivyatumye ataboneka muri show y'Ingozi ndetse mwagaragaje kumva n'ukuri kwiwe ivyo mwagaragaje kumva sivyo mugabo ukuri kwiwe mugaragaje kumva no mwanya dusimbiye ku musore wundi dusanze tumuzi atambira mu yandi matima agiye atandukanye mbese yagaragaje kuba umusore we atambira Masterland mugabo no mwanya twatumubona muri ino groupe itambira Sadbi. Ku mazina yiwanje nitwa Kazungu Chandru. Icyatumye ngomwa uno mugwi erega par exemple urabanza kwanza ukaraba eske uyu mugwi ngiye ugiyemwo ugufashiki aho uvuye hari hameze gute. Ndashobora kuguha akarorero gatoya urana n'umukinyi ahera muri minime akaduga muri KD 4e division 3e division 2e division gushikamo ashike muri 1e division. Iyi rero naho woba umugwi uba umeze gute ini 1e division seka akona akarorero ndaguhaye ukuruma seke uri umudansa rero ukaguma hasi ntuzomenyekana niyo mpamvu navuze ati reka ninjire muri no muryango kugira na jewe ubumenyi bw'iwanje tubusabikanye nabo nk'ubwo bafise turabe ko twokwiteza imbere kurusha iyindi migwi. Yego mwagaragaje kumviriza igituma yaje muri team Satura Dance canke ushatse ukabitwa Wasafi ariyose n'amazina yabo barakwitaba ngaho yarari muri 3e canke 2e division mugabo yaje mu cicaro ca mbere nico gituma abasore musanze muzi babikora neza cyane. Mbese ingene bagaragaje kwakira muri uno muryango waravyishimiye canke bagaragaje kubona kubizi nabo bagaragaje guhamagara muri uno muryango? Urakoze cyane kumbaza ico kibazo ni naco ca mbere kwanza bari kumenya benshi cyane. Uyu mugwi narawishimiye cyane bafise umutima mwiza ekara mbere wanashima bafise ikintu baruta iyindi migwi cyahazoza barategura hazoza hakiri kare seke par exemple nk'ubu ibintu bafise ndayimazemo imyaka 2 yonyene gusa imyaka 2 yonyene meme ngo bamaze imyaka myinshi bari kumwe muri iyo myaka 2 ndamaze kubona akarusho kindi migwi par exemple nk'ubu bafise bajaje iri mu ibarabara muri iyo myaka nyene 2 urumva nabantu bategura kazoza muri no mugwi vraiment sinzi ukungene no bivuga ukungene bamfata urabona ko tungana nabo nta vya bindi ngo uyu ni mutonya seke kuri stage turaborekana twese ko tungana nta mwana n'ikinono bamfashe bien ndiyumvamo turatemberanirana seke tumeze nk'umuryango kabisa. Ego yes bagaragaje kumviriza mbese no team kimaze kugura n'ikibanza ciza abantu bagaragaza gutembereramo mwibarabara ni team iteye imbere mbese ariko barabikora neza cyane agaragaje kuduha umuco musabe muzi kwizina rya Chandru. Yes reka nze ninjira kundi musore mugenzi wabo na wenyene nje ndamubaza ikibazo mbega nigiki woba warabonye muri no groupe wewe umazemo igihe kirekire ino groupe wayitambiye igihe kirekire nigiki woba warabonye muri no team ukavuga ati ino team reka ndayigweko maka ugeze ino saha sindayivemo nigiki de special woba warayibonye muri no groupe itandukanye n'izindi groupe? Urakoze cyane kumbaza ico kibazo. Izina kwanda nitwa Hakizima Christophe cyangwa Chris ni mazina benshi banziko. Iyi groupe kintu nayibonye mu cyambere nuko bafise urukundo kandi bafise n'ivyumvire byo gushaka gushika kure se nk'abandi bagenda gutamba ngo abakobwa bakunde cyangwa ngo baronke ibintu oya no gutera imbere umva umuziki wawufata nk'akazi. Rero imyaka ndahumazemwo ibintu maze kunkamo bene nka byinshi cyane niyo mpamvu nkunda umugwi kubera turamaze gushika ku ntego yo kugura bajaji ibintu ari kirakora tugiye gutamba ahantu turafise ikigega dushiramwe amafaranga bitandukanye n'indi migwi ngira mwamuzi ugasanga bobo ni mauzo nindi nko tukuna kuvyita nka mu gisagara cya Bujumbura ariko twebwe dufise strategy yo gushika kure ku muziki kugira ngo neje bana tuzosiga bazovoti papa yarata mu muziki ikinasigiye niki cyavuye mu muziki azofata nk'akazi nawe wene ni yashika muri urwo rwego. Yes turikume n'undi musore muziki izina rya Gaël n'umusore nyene nawe nyene asanzwe ari muri no groupe mbese amazemo igihe kirekire cyane. Gaël tukuramutse mbese tugire ko tukubaza n'ikibazo twarageregeje kubona mwebwe mwarashika batanu nyene nubwo hari umwe yageregeje kubavamwo muri mu gihugu cy'u Rwanda hariyo abastari benshi bo mu gihugu cy'u Rwanda bageregeje kubarondera mugobo muranka kumuva ko Sadbi nigiki kintu ni mudukuri kuvyerekeye Sadbi aho bastari babarondera ni bande murashobora kuduha umuco nigituma Sadbi mutamuvuyeko ngo muje kuri abo bastari? Ya tuko sawa kusema tutafute sisi selon na kazi zetu zitatumika ndio
kuhusu gisi Rwanda walitutafuta, yani balikuja pe tulitumikia penye boate moja ya Rwanda, yani tulikuwa tuko wageni kule. Yani wenzangu wakaenda kutumika pale, meso kwa karibu, bakakutumika wakapendwa hivyo yani. Kama Safi akawatafuta kwenye alikuwa anaandaa hivi yani huku tunaita primuziki kule kwao. Yani waende wacheze yani. Bikakuwa hivyo. Yani Sati atuonesha upendo sana. Yani mtu wetu wa karibu sana. Yani tunasaidizana vitu vingi. Yani Sati ni mtu mtazama ambia shida yako. Anatusikia na anatupatia. Na shida naitoa mjia kama kawaida yetu. Yes, mwagaragaje kumva n'igituma batavuye kuri Sadbi bakabandanya bamugwako n'igihe bari mu gihugu cy'u Rwanda uno musore bakamugwako Sadbi. Yes, DFTV ni kimwe mu binyamakuru biriko birakora neza muri Buja Flava mbese no kwisi yose. Hari higanwa ririgiye gutegurwa rya East African Got Talent. Ni higanwa ritegura impano nyinshi zigiye zitandukanye zo mu Burundi mu ntumbero yuko bazoja kugwana n'abandi n'izindi impano zigize Afrika. Mwebwe nka mwebwe nka groupe yanyu musanzwe mutamba mbese b'abadanseri ba Sadbi imugiriwe iryo bakwe mwoshobora kwitaba iryo higanwa canke mwoduserukira gute? Reka nze mbaza mugenzi wacu. Ivyo ni ibintu ahubwo twari tunakeneye kuko uno mugwi sumugwi dukeneye ko oguma ahantu hamwe n'abaturongora mu mugwi badukuriye barashaka ko twona sohoka tukerekana ubumenyi dufise kuko muri uno mugwi dufise itara nyinshi muri uwo mugwi kiri umwe wese afise itara impano kurumva seke aho rero turonse iyo chance tugaserukira igihugu nkuko benshi bama babishatse urumva twe ntitwishira hejuru turimanura hasi mugabo tubonera kuri tere ntuvuga ati aba batipe barashoboye ego muciye mu baturongoye vraiment turi tayari ego merci. Yes, CEO wa DFTV wamaze kutwumva mbese wamaze no kubumva nabo iryo bakwe bararikeneye nimwagira ico mukora murabahamagaza nabo bazobikora neza cyane muntu mbere yo kurangiza reka nze ndabasaba ijambo rimwe ubwiki abakunzi ba DFTV mbese na CEO wa DFTV. Bo je ndabakunda cyane kubona uko mwafashe muraduserukira muri uwo mwanya muratwitaho vraiment turabashimiye sana. Yes, natwe turabashimiye mbese turabakunda cyane mugabo ntaragenda hari jambo rimwe nari nkeneye kubazo hari inkuru zigenda ziravuga muri Buja Flava ko muri abantu binyegeza mbese mukinyegeza ama media menshi muntu mbere yo kutabaha ibiganiro mbese no gukorana nabo bimeze gute? Nawe ngira ngo nuko dusanze nyene kuri tele turi mu kazi n'ayandi we ntibari kudutora ko turi abantu babifunze cyane. Yes, bakunzi ba DFTV mwagerageje kubana neza cyane reka ndakwibutsa ugire subscribe like na commentaire tuanzanye kubana nk'umuryango wagutse mbese munini cyane dusubire mu biganiro byacu bikurikira. Ciao ciao. DFTV Tunda Juhudi.